Ndabaramukije cyane mwebwe abakunzi banje bandanya bankurikirana ndetse n'abatankurikirana ndabasaba kunkurikirana. Iki ni igitabo cyiza cyane cyo kugira tubandanye duhana ubumenyi. Uno munsi turabire hamwe ukuntu dukora holding, icyo bita holding muri Royal Q. Ni ukuvuga holding, ijambo holding ukiryumvise ni ka kundi ugura coin, urangura ifaranga ukayirangura riri hasi ukaririndira rikazoduga igihe kanaka, ugashobora ukiha amezi nk'atandatu, umwaka, amezi 4, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga umuntu akora holding ubu ni umuntu yiha ati niyo bururane yahera niho nzoshobora guselinga canke gushobora kwegeranya izo nyungu nzoba narondeye mu gutuma iyo coin ndayigura ikazoramba igihe kirekire. Ni ukuvuga rero twirabe rero strategy zo gukoresha kugira dukore holding muri Royal Q. Ni ukuvuga gukoresha Royal Q muri holding yawe ni ukwirinda uruhombo. Murazi iyo umuntu akora holding muri Binance gusa ata robo akoresha Royal Q, hari igihe ushobora gusanga harimwo amariske. Ugashobora gusanga coin yawe waguze, Royal Q yawe waguze, ambe iyo faranga ryawe waranguye rigashobora kuduga ku muvuduko muremure. Riduze ku muvuduko muremure imisi yose hacabaho ico bita warning risk. Ni ukuvuga ikwereka ko hariho danger. Wowe ubwawe manuellement ntushobora kuyigira kwiseringa kubera ko ibifise umuvuduko muremure, ubusabwa yuko hashobora guseringa robo Royal Q yonyene nibi bishoboye. Rero muri ico gihe ubandanije uyiforsa ushobora gusanga no guhomba uhomvye. Ariko hari abashobora kugira ka management gestion akazararaba ya coin kugendera koroka isubira inyuma, azararaba ko ushaka guseringa basa ashobora gukiza umutahe wiwe, kuko muri ico gihe n'umutahe ushutakaza. Niyo mpamvu rero gukora manuel ari amakosa, ushobora gutakaza, urashobora kuronka mugabo ushobora gutakaza. Niyo mpamvu rero nsaba abantu bose gukora holding bayikoreye muri Royal Q, ukirinda uruhombo rwose goshobora kubaho kubera high volatility canke low volatility. Niyo coin ikorotse cyane ashobora kuyonga kubana amahera yawe yose. Ni ukuvuga rero manuel kubw'umucunze gushobora kuronka inyungu, iki yaduze utahari izo nyungu zikujanye nange yaduze moyennement, yaduze muri cyo novuga ku mvuduko usanzwe, ubundi ivudutse cyane n'amahera y'ishugiye ashagirako. Ni ukuvuga rero ntaco tuma umuntu agurira coin muri Binance yonyene ata Royal Q ariko akoresha. Mu ncamake uri andanje gutakaza amafaranga yawe. Mu ncamake rero turabe mbega holding muri Royal Q ikorwa gute, uyikora gute, bigenda gute. Okay, ni ukuvuga rero holding muri Royal Q uyikorera muri strategy ya one call. Tugerageze twikore turabe. Okay, tugende muri Royal Q ko ino tukorera, hanyuma tugende muri Royal Q turabe coin twoshobora gukoresha. Okay, nk'akarorero tukorere turabe nko kuri coin AVE. Dukore ndabe coin twoshobora gukorera ko mu kubigisha uko dukora holding. Okay, dukore kuri Atom. Okay, kurinjira muri Atom. Okay, connection ziko zirangora ariko tuyirindire tupasiyante. Ni ukuvuga hanyuma uhejeje kugira kwinjira muri coin urafyonda kuri create. Okay, matinga strategy bot irafyonze ushitana ngaha munsi kuri create mase murahabona. Okay, ukabarindira kubera connection, ni ukuvuga rero holding iraryoshe. Washaka guholdinga ukoresha amafaranga makeya ukazoronka amafaranga menshi. Rufite ko tuba turi mu bihe bya bullrun, twimirije bullrun, hazobaho iduga rinini cyane ry'amakrypto money. Mbandanya ntena n'intege abantu bose abakora trading, cyane trading itajyana
sport trading dukoresha Royal Q udahomba bitugara. Okay, tugeze ngaho uja muri urabona yamubona ko ushitugenda muri trade setting kuya dukora one call. Okay, tuna trade setting. Okay, hanyuma ukaza ngaha kuri mwese muravyibuka manual create. Okay, ukafyondamwo waje ukafyondamwo ushuta ngaha kuri first buy ini amount, hanyuma ugashiraho umutahe ugomba kuranguza kuri iyo coin. Okay, ayiduze ni par défaut ibisanzwe irimwo urafuta kugira ushiremwo umutahe wawe ushaka gushaka kuri iyo coin. Aha na kuri margin call limit nkuko twabwiye ko muri strategy dukoresha ya holding dukoresha one call, ahari seti turahindura ukashira 1. Hanyuma take profit ngaha turahindura tuhashire 30% niyo inyungu ya nyuma yemerewe kushaka gusetinga muri Royal Q. Muga si bisigura ngo niyo nyungu ya nyuma ibaho. Oya, turaronka inyungu n'ibihumbi 2 bya percentage biraboneka, ariko bitumwa ni take profit callback. Nukuvuga take profit callback ni ikintu gituma muri parametrage ya Royal Q gituma uronka n'inyungu zirengeye icyo take profit wa wasavye. Ico kintu gitahura dufate coin yaduze igeze nkino. Okay, yashikiriye kuri coin iraduze igeze nkino. Okay, irashikiye kuri 30% nayisavye kuri take profit. Okay, imaze kuhashika ikisigaye irambega kugira mve mu isoko nta hani izo nyungu babantumye. Norabira kuki ishisha kurabira ngaha kuri take profit callback wayihaye, sivyo? Igaca niba bishitse coin kabandanya iraninga mu nyungu ya robo ikuma yegeranya izindi nyungu, sivyo? Hama hari igihe usanga coin igiye kubuja imanuka, sivyo? Imanutse 15% imanuka nishura kuva mu isoko. Rero itamanutse ibishitse kamanuka nka 10% gusa robo ntishiva mu isoko, iguma yegeranya kubera ntiyashaka kuri 15% bayibwiye ko ari ija kuvira mu isoko. Iguma yaninga ugaza nashaka gushaka no kuri 1000%. Iguma yegeranya inyungu kugeza hamwe coin igiye gushita gakubita kuri 15% imanuka, moins 15% imanuka, niho ishobora kuva mu isoko ihitana inyungu zose yarigeze ko nimegeze nko kuri 3000 pusa ikikuramwo gusa izi 15 yasohokeye ko igashiguhereza inyungu zose gakiziguhereza. Nuko rero akamaro ka take profit callback. Okay, rero dushiremwo kuri first buy amount umutahi dufate nk'uguze nka coin ka 10 ko ukura holdinze usemwo $10 USDT. Aya mabuto yose tiferme, mabuto yose aya yose uciya ferma. Twavunye yuko dukorera nk'umuko dukora muri one call. Tandukaniro nuko aha tuhashira take profit niniya na take profit callback niniya isununuye. Okay, hanyuma aha kuri margin call limit aha hari seti uhashira 1. Okay, take profit uhashira 30%, hanyuma callback uhashira 15%. Bisigura yuko iyo 30% nibisigura yuko ari inyungu zonyine wisavye nyinshi kubera take profit callback kuko nizovayo idakorotse gusha kuri 15 nayibetse ngaha mu mwanya uherutse. Hama margin configuration nukuvuga niye byashika coin robo ise mu isoko ikirarangura kuko coin izogendera manuka, ini amanuka gusha kuri 20% ku rugero rwa 20 zo cirangura inshuro imwe. Okay, hanyuma tugira sure nafuye ni drop yashizemwo, hanyuma ngaha kuri buy in callback bya bindi vyibanze rubise mu isoko irangura. Hari gihe iyo coin ikibanza kuduga tabanje kuduga ikikoresha drop, mugi banje kuduga ikora
yisunze iyi buy in callback shiramo 5%. Okay, shiramo 5%. Okay, hanyuma ugacuza ngaha iyi buto iyi kirazira kuyiferma. Mabona ko prevent buy is if delisting is imminent. Iyi kirazira kuyugara kuko uba uyugaye ubuhaye uburenganzira Royal Q kwishobora kugura coin iri mu kuva ku isoko, kuko murazi yuko muri trading amacoin ari ku isoko ari amacoin ushaka gusanga agiye ku isoko ugasanga ni nk'ayandi y'ama airdrop adashobora kwifata neza ku isoko, ugasanga Binance ciye izi supplement canke yindi exchange kana kuri kurakoresha ikazikura ku isoko. Rero iyo hariho igihe coin iri muva ku isoko ukaca ugomba kuyikora, robo ntikwemerera. Ni ukuvuga rero ko iri hakwemera kubera iyi buto yuguruye. Inifo uyugaye uba wihamagariye ingorane. Okay, bisaba kuma rero yuguruye kiza kuyugara. Hamugaza ngaha kuri advanced setting optional, hari cycle ukashira one shot. Ni ukuvuga ikaba muri one shot izogure incuri imwe, hanyuma idandaje ikaduga igashika aho ikoroka kuri 15%, yamaze kurenga kuri 30% izoshikuzanira izo nyungu, hanyuma ikisohoka, hanyuma wowe usubire kuyituma kundi gushasha. Kuko kwishira muri cycle uba witeye ingorane. Nababwiye ko cycle ni nziza mugabo sinza cyane ku muntu ataramenyera ku managinga isoko, ataramenya gukorera mu isoko neza. Cycle ni ukuvuga ubwiye coin, ubwiye robo mwibandanye isubiramo ya command wayituma irarangura ikadandaza, hanyuma igasubira mu ya command wayituma igasubira ikarangura igasubira ikadandaza. Okay, ariko hari gihe isubiye kuza kurangura isanga ya coin yarakorotse cyane, igakoroka cyane musi yaho wayiranguriye ya command yahera, igashika umirindiriye ya coin zamaze duge kugira ishike aho wayibwiye irangurira ya command ya mbere kugisubiriye gushobora gusubira kurangura. Muri ico gihe rero usanga umaze igihe kinini uri muri float loss, bisaba yuko wayitumye isohoka hama ugasubira ukaraba eta ya coin ngene coin yifashe kana ko mbugure ukagura wisunze isoko. Nivyo bituma umuntu aronka amahera menshi kurangura coin yisunze uko isoko yifashe. Okay, waje ushaka muri one shot rero nabwo ko nziza ushushana ngaha kuri save, shanda ngaha kuri save, save, hanyuma ukabandanya shuwa. Okay, waje guconda shuwa urarindira connection kugira bijamwe neza. Okay, aha tuko turakoresha one call muri holding strategy ya one call, uburyo dutuma robo kugura incuri imwe muri robo muri holding. Okay, tugeze ngaha abasiri ko ibuti uyugara, kuko ibuto uyugurura mu gihe wakoze coin ngigura incuro nyinshi. Mu gihe tuvuze ngo igura incuro imwe, tuvuze ngo igura incuro nyinshi ni yindi strategy nk'ibikiri one call. Kwa tukora muri one call ibuto teza kuyiferma, ibuto no kuyiferma, waje kuyiferma ugacubona kubandanya kuko utayifermye ubwiye irobo ko iyo coin izoguma yongeza iyo isaba yandi wundi mutahe, isaba wundi mutahe usumba uwo wayisizeko igume yiyongeza. Ivyo rero biba mu gihe watumye robo ngo igure incuro nyinshi. Iguze incuro nyinshi bituma itora umutahe. Okay, igasubira igatora yandi kubera wayibwiye ngure incuro nyinshi. Ni kuvuga Binance ikiguma yajuta ayandi mahera kuya mitahe ya office kuyo coin iguma yajuta mugabo iyo buto wayugaye itora incuro imwe, itora incuro imwe ikidandaza hanyuma ikagirane ikadandaza. Rero tuyugare stop margin call. Yes, okay, sure. Ukugara waje kuyugara iyo buto
ucubandanya mu gushiramwo ibiciro robo irangurira ko iyo coin. Mbega iyo coin igeze ku biciro bingahe? Ubu tuvugana current price igeze kuri $1.8 USDT. Okay, murabona igiciro iyo coin iriko actuellement ni iki. Okay, rero tutunye robo ngo irangure ikorere kuri iki giciro ca 1.8 USDT. Okay, hanyuma rero ibyo bikorera ngaha muri first preset buy in price niho wajuta igiciro irangurirako, sivyo? Kuba twayibwiye ngo irangure ikoresheje ibiciro iyo coin actuellement igezeko, ucugira kutonda kuri shuwa. Okay, ucugira kutonda kuri shuwa. Okay, ugashiramwo usanga rero kuri first preset buy in price ugashiramwo igiciro, kubera ko atabiciro bakubwiye. Nukuvuga iyo bakubwiye ibiciro urangurira ko iyo coin uvyandika, mugabo ngeti bakubwiye ubwira ko ufite ndashobora kubera ushatse kurangurira iyo coin ku biciro igezeko actuellement. Okay, ushanda kwishuwa wejeje ushuza ngaha kuri activate, hanyuma I understand, hanyuma create. Okay, usanze ngaha kubona pause uhejeje gukora, ushobona yuko uhejeje kugira nte gukora ya coin yawe ihejeje kuja mu isoko, hanyuma robigiye mu kazi ko kugira nte ko kurangura, hanyuma icunga isoko, hanyuma idandaze. No kuvuga rero ucugira ruturu kabiri ukaja kuraba ya coin wakora ngaha muri strategy komusa, rero ukabuhejeje kugira nte ukabuhejeje gukora ya coin yawe kagiye mu isoko. Nuko abakora nkurikirana bandaye mu nkurikirana tubane tubagezaho n'ibindi, hama ikibazo mu ushaka gufita muze murabaza. Murakoze.